Bakoze Bujumbura TV ndabaramukije mutumbere hose amara umunezero bashwaremwo numwanya mwiza kandi gusagwana mwebwe numwanya mwiza kandi gusagwana namwe muri Bujumbura TV www.bujumburatv.com iyo ni website yacu Instagram Twitter Facebook hose Bujumbura TV call me big on the mic behind the camera niko nice cause right there so turiko turavugana vyiceke muziki ndonzi dufise umutumire wacu nawe siyoni AKES DAN n'indirimbo yiwe shasha nibiriko byamuvugwako je sidakwaga kundimba yawe shasha sidakwaga kwigwa kuvugwako ndagwaye kaze dabo AKES. Oh merci cyane nanje ndabashimiye cyane gose. Igihe kini giheze tutabona muri Bujumbura TV naze kumeze neza cyane. Bon actually umuntu abakiri ko arahema ndabaza ibindi cyo kubishima uko nyene uri kubona ubujya mu kavyuko uri muzima. Bon no gushimira Imana uko nyene tu ego. AKES ufite indirimbo shasha indirimbo bwa mbere gisohoka za majambo menshi kubw'ititre y'indirimbo bwa mbere atanga ngo nye hamanyege mu manyegera. Titre yo ndirimbo byavuye kugira ngo usho kuya iyo titre meze uko wonye. Bon indirimbo mu sanzo titre yayo ni nyegera. Mugabo guca muri genzira yo kuvuga publier ntangure kuyimenyekanisha biciye kuri nyege urumva ijya ni system uvuga ko ni nka system marketing muri music yacu. Ni system yo kuvuga kumenyekanisha donc kubwira nk'abantu pay attention hari igikorwa gishasha kiri mu nzira genre ibintu nk'ivyo rero bose bamba ba publier bose bama bapublier mais ubukeneye ni vyiza kuba difference nabandi bantu kuko simba nkine gupublier nko kuntu abandi bagira gute babipublier nkine kugira ikintu ciwanje bwite nyene kija gitandukanye ni vy'abandi gituma abantu baba donc baba attentive donc bipfuza kumenya ico gikorwa icarico ego. Titre indirimbo yasohotse wagire promotion kwiye kuma Facebook WhatsApp hose nabesha bakoresha bayivuga mugabo indirimbo yasohotse nitwa twumva cyane gose nka iwawe ubwo yaza ko bimeze gute nta ntuze yahawe cyane promotion kwi. Bon urabona iwawe n'indirimbo ubu novuga kuri ko ija mu mezi 5 isohotse mugabo nyegera n'indirimbo dejira imaze indwimwe AKES tubeshanye iwawe ukuntu yaje neza cyane ku buryo umuntu wese mu studio cemwe barabara ku mabisi ku mabajaji hehe mafoni y'abantu amasone y'abantu babayifise urabona bon je nije nyene n'indirimbo nije nyene ivyo bikorwa nije menya feedback y'ibikorwa vyanje ukuntu natwe turi muri Buja Africa twabibona iwawe yatanguye abantu batanguye kuyikurikirana cyane gose hasotse video yayo sinzi kwicokera mwamara agikurikiranye ico ndakizi mugabo nyegera video nirasohoka ahubwo abantu barindire video vuba cyane ego. Je nagiye ryari hari hirya yejo nazungutse ama studio ashigaze nka stars zo mu Kamena naza mafise indirimbo yitwa kuno ya AKES kubaza gusa bisanzwe nazanye studio imwe muri stars nabajije yo yifise yonyene ariko iwawe nayo usanga ari indirimbo iri ebana ahantu hose. Bon en tout cas ngiye kwanza kwishura kuri ico gatonya iwawe kwanza cyambere ni indirimbo gisohoka yararonsa amashare menshi ivyo navyo ni mnyene muririmbyi n'abakeneye kubikurikirana biva nuko nari mfise full time yo kubikora but from now mfise ayandi ma business ndiko ndakora rero mvuga nti ijya time hakonye izi zindi business ndaziburira time ahubwo time nyinshi no fuma ndayigira kuri video mugabo muri uno mwanya nkamanza nkiyo kipane ibintu nkabikora mu nzira mugabo wose kuvuga yuko abantu boca intege ngo gikorwa n'ikiraro nka power player canke iki kuko umwanya wo kwitangaza indirimbo uracariho deke abantu benshi barindiriye video ego. Kundirimbo wawe yasohotse amajambo yavugwa ko kuri ndirimbo urayazi yabonye nawe kandi amajambo twasanze arimwo nivyo nye bavuze amajambo bifese shakuri mama y'ya ndirimbo we kubgawe wayakiriye gute nyene indirimbo nta jambo ribi na rimwe bifese yaririmbye bifese avuze ibintu vy'imihwe avuga ibintu vyo gutanga imihwe avuga ibintu vyo guhabwa imihwe ngimushitse mu nda yagira iki ni kirundi kinyegeje mugabo ni kirundi ubona yuko ugiagaje ko cimvanizo ko ari kirundi umuhwi yavuze mwumva mwese na. Bon il est vrai que twese turabarundi kandi kirundi turagitahura sivyo tugiye mu vyukuri tugiye gusigura irya ndirimbo we yaririmbye imiwe mugabo nibaze ko tutaba turiko turirimbira abana b'imyaka 3 by'imyaka 5 tuba turiko turirimbira abantu bazima bafise kwiyumvira uriko urabibona rero kandi umuntu muzima abazi kibi ni ciza urumva nta kintu sho guhisha umuntu afise ubwenge urumva rero kizire yuko kintu ubukeneye gusohora ubona ko kitabereye novuga mu bana bakiri bato ugicishe mu nzira burya butumwa ubucishe mu nzira mu kugishikiriza me bon uko je niko showe kubisigura ariko
ubundi mwatugiye kubira nkaca sigura twevye wonye biyumvira sivyo twese twaririmbye uriko urabona twebwe bijye nyene bumva nivyo twaririmbye ivyo bindi vyiyumviro ni vy'abantu bagira gute biyumviriye canke bo bagize gute batanze me deke kandi bo bitahura kuko abantu ntidutahura kumwe twe turashobora kuba dutahura yuko ndirimba ivuga bijya nyene twaririmbye mugabo abandi hakaba abandi babitahura ukundi uriko urabona me nubwo bitahura ukundi nta kibi kirimwo kuko ntitwabivuze direct twabicishije mu zindi nzira ku buryo nubwo vyumviriza uri kumwe n'umuntu wari we wese utumva ataco bigutwara kuyumviriza ego ngo yasanze aryamye ndamuvyuza umuhwi umwara urya uramwegera umuhwi amwinjiramo umuwisinzi wariwe wari bifes on the floor yavuze ati ni miwe myinshi nkunda kumuha ni miwe n'amadamu n'imisi yose muri video no kumubwira gahindura bashagashiramwe umwembe namuvyuza umwembe kugira vyorohe no muri tutazi twese yani wa muhungu awoza kunda kurya no wa muhigira gwa kese yakunda kurya canke ba Darlene bose muri Bujumbura TV ini Bujumbura TV guys yakunda cyane I guess tuve mu mibi tugende mu mundi buzira busanzwe hari umukobwa yakundanye na Rise Classic yavyaye imbere na wanashaka na Rise ari we yitwa Lady Grace ibintu mazimi savuga tiko biradusiga muri kano kanya muri mukundo nawe canke meze gute mwana nimba n'indirimbo ya Tam Tam nimba ni hands Hariho en fait hariho abantu usanga baba bakeneye kuba update ku makuru mugabo ugasanga ntibashoboye gushikira uwo ajya makuru nyeneyo kugira bashoboye kumubaza ukuri kuri ibintu bimeze gute nkuko wewe washikira urambaza urabona bagaca buba publier suva n'ukuntu babibona nkuko nabonye ryari bagena gupublier ngo je narigeze gukundana no bon ba publier ngo actually kwanza ba publier kundi mu rukundo n'ujya mugore wa Liza nyine umugore we bari kumwe witwa Sala mais sivyo ikindi naco Lady Grace je nawe ntidukundana ijya ni ya system nyene yo kuvuga duti turiko turatangaza ikintu kana kijya n'indirimbo ya Lady Grace navuga yuko yakozwe ibitswe kuko Lady Grace yari umuntu yagomba kwinjira muri donc muri label ya African Touch kuko African Touch bunyigiye kugaruka kandi muri ntibari basanzwe bayumva muri kino gihe kuko ntiyari kwirakora cyane nago bagiye kuyumva rero hari ukuntu iri kwarondera abaririmbyi bazokorana rero ijya ni imwe mu ndirimbo Lady Grace yakoreye muri African Touch ni nayo majambo twanditse jewe nanditse ni nayo majambo Lady Grace yanditse amajambo ari muri ijya ndirimbo aho avuga ati Jacques je nta mwese sinkiryama ubakisi ndamukunda ndi mugufa ndi mu bintu birewe cyane akoma vyandika nivyo nyene vyanditse muri ndirimbo canke tuzobisanga mu bwo AKES en fait nivyo biri mu ndirimbo muga ntiyanditse ngo AKES ndamukunda canke no yanditse gusa amajambo muri stati ya WhatsApp Zaki foto yawe avuga ati je AKES sinkiryama akarorero ka hafi ndashoye gupostinga ifoto y'uwo mwana uruyoya rukivuga nkaca mvuga ati ndifuza uruyoya ndifuza kuronka umwana ntibisigura yuko hazoca havuka urya nyene sinzi gwitahura ico kiye umva ijya gusa ni foto yagombye gushaka kugira ashikare ashikana ubutumwa bwiwe kure unabibona kugira ashikane ubutumwa bwiwe kure abantu umfite bifuze kumenya nibiki biri hagati y'aba bantu babiri ego kandi azi abantu benshi barakeneye kumenya ati iske AKES na Lady Grace barakundana meno actually na Lady Grace ntiturigira dukundana Lady Grace aranyubaha nkamwubaha d'ailleurs no umuntu asumba kandi asumba cyane urumva rero ubucuti ni burebure hagati hamwe nawe bon no nta bucuti burebure ufata ruko nyene ubucuti bwacu ari bwo mu muziki turumva n'ubwa bucuti nyene bw'umuziki nta kindi duriramwe je nawe atari umuziki naho nyene si cyane bakuza Bujumbura TV mwavyumvise ababimenya bavyumvise bose abisomye ntibakundana n'indirimbo yabo nshashye ngo misohoke AKES video y'iyo ndirimbo twitegeye ryari bon video y'indirimbo yiwanje nyegera haracasigaye actually hari ama image makenya keneye kongereza mu director ambwiye yuko dukeneye kuyashiramwo ndibaza bidahindutse next week turashootinga then ndibaza editing ntizo mutwara ikintu cy'indwi zibiri donc bisigura ko dufate actually mu nkomundwi zitatu indirimbo irashobora kuba ndayibahaye video yayo yego reka tugushimiye cyane AKES mbe tugushimira no kwitaba ubutume bwacu mwakoze cyane gose nabishimye kandi murazi ko nukuguma dufashanye kwenye kugira turabe ivyo twohindura muri industry yacu kajamuka ko bafansi ba Bujumbura TV na fansi bawe ico babwiye bon cyo novuga ko bafansi bo barafise amaso barabona baririmbyi bariko barakora barabona ukuntu muziki uri kuragenda rero ntihagire undi muntu azabashira mu mutwe ngo sinzi ngo abane bo bakwiriye ubushimwe no bo ko babona twe turazi ko abantu turirimbira bafite ubwenge bafite ubwenge kandi baratahura rero bamenye yuko actually umuziki wacu
mu bintu umuziki wacu gwaye haracagwaye mwo bijya bintu vy'urumenyane umuntu ntumushira mu kintu ngo kubera gishoboye canke iki ahubwo umushiramwo kuko peut-être ari umwana wa papa we mutonya canke ari iki canke donc kuko muhuriye mu bindi bintu rero bivyo bintu bimwe kuko ico ndakibuvuze kuko bivaye ntaguciremwe aho nyene hasohotse na cover y'abarimvyi b'umwaka bakoze neza de 2018 we ntiwagiyemo wavyakiriye gute wikutegurwa aho wagitegurwa na Burundi Talent izoya muri arena mu byukuri iyo kuva je ntaho ndabona niyo nkuru nayo narinze mena naguma mbona abafanzi bari bubanyandikira abagenzi niki baza eske wewe aba bantu bari kwategura ibintu vy'amaward eske baravyiyumviramwo neza mu ndirimbo eje none ari mu kiganiro bavuga mu ico kiganiro baravuze bati indirimbo ya mbere ishokuba yarahitinze mu mwaka wa 2018 ni indirimbo ya AKES DAN yahitinze kurusha izindi uriko yabona rero iyo ndirimbo à vrai dire irakwiriye award urakira bibona none abo bantu bari kubategura amaward ico kintu baraciyumvira ko omwe jere ivyo wonye maze kubona ikintu kiriko kirababaza baje abafanzi badukurikirana twebwe naje kitegezwa kumbabaza ntegeza kugira ico nakivuzeko rero jewe mu vyanzanye muri iyi game bimwe mu ndoto zanje harimwo zijya award zo kugomba kunshiramwe ngo kubera ngo n'icuti yabo canke ndi umugenzi wabo mebaze banshiremwo kuko babona ikintu ndakimerita kandi à vrai dire ntitubeshanye indirimbo nakoranye na Vishi Love ni indirimbo yakoze neza mu mwaka waheze urakurabona rero abafanzi bo bukiri mu mitima yabo kigume mu mitima yabo ntibakurikirane mbije bari kubabona ku ma social network n'ibindi bitandukanye nk'ivyo ntibabikurikirane cyane mu gikiri mu mitima yabo kigume mu mitima yabo nimba bahisemo kumukunda AKES no gukurikirana AKES ntibiteho kuri zijya award ziriko ziratangwa d'ailleurs za award uzosanga Bface yaririmbye ugenda ugahagwa bakaguha award hama mu nyuma ukarara n'inzara urabibona umuntu atahana award y'ideni ivyo ni bintu last year 2018 narahawe award jewe nibuka ko nahawe award ya soft media muga yabaye award y'ideni gushika no munsi ntiraboneka hakuno runka award z'ideni nofuma ndazibura mugabo nkabana yaguha abakunzi biwanje ibikorwa byiza ibikorwa bibaryohera ego ndagushimiye cyane AKES murakoze cyane namwebwe Reka nabashimiye namwe bakuza Bujumbura TV mutumbere hose ni www.bujumburatv.com niho twama twibereye ni website yacu ni Instagram Twitter Facebook hose Bujumbura TV on the mic wakumenya cyonyene big na Scott kuri kamera yanye genda mwegere AKES hamwe na Be First on the Floor babahereze imihwi myinshi cyane akunze imihwi babahe vyinshi barujuje imihwi myinshi muzohamye twakunda cyane ciao ciao